bakunzi ba CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenga. Nta usa nawe muremyi w'ijuru n'isi, nta uringaniye nawe nyaguhoraho. Uri umuvyeyi mwiza dukunda, uri umuvyeyi mwiza duhanura buri munsi, uri umuvyeyi mwiza aduhoza kwijisha uko bukeye nuko bwije. Mukunzi mwiza, ngushimira imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bugeretse ku bundi, kuko wewe utubabarira uko bukeye nuko bwije, kuko iyo dutembyera tuvyura, iyo turira uraduhoza, iyo tubabaye uratunezereza. Wewe Mwami wamudufitiye impuhwe umunsi yose, wamushaka kutugarura mu nzira nziza kugira ngo twitandukanye n'ibitunaniza n'ibitugora byose. Wa Mana we utogushima sindamuzi, ariko kimwe n'ukuri wakira amashimwe bwibwira mu mutima wanje, kuko uri Imana nziza kandi Imana igira neza uko bukeye nuko bwije. Ushimagizwe kandi wubahwe na bose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo ugira umutima ukwirinda kugira utanduze ubugingo bwawe. Haleluya. Ugira umutima ukwirinda kuko ubugingo bwacu nibwo buzobona Imana. Rero twirinde cyane. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa kabiri, turasoma igice cya kabiri duhere ku murongo wa 22 dushikane ku murongo wa 26. Ariko kwifuza k'ubusore uguhunge. Uyu yari Paulo yakabwira Timoteyo, aramubwira ati kwifuza k'ubusore uguhunge, maze ukurikire ukugororoka, ukwizera, urukundo n'amahoro, ufatanya n'abambaza umwami wacu n'imitima itanduye. Ariko ibihari by'ubupfu n'ibyo kutamenya ntukavyemere. Uzi yuko bivyara imitongano, kandi umushumba w'umwami wacu ntakwiye gutongana, ariko akwiye kugira ineza kuri bose, no kuba ashoboye kwigisha no kwihangana no guhanurisha ubugwaneza abamuhaririza, ngo kumbure bishobotse Imana ibahe kwihana, ngo bamenye ivy'ukuri, bagarure ubwenge, bave mu mutego wa Satani yabafashe ngo bakore ivyo agomba. Amen. Paulo ariko arahanura umwana wiwe Timoteyo, amubwira ati mwana wanje, ati wumvirize ndaguhanure uko ukwiye kwifata muri rugendo, kuko hari ibintu byinshi bishobora kubuza umuntu uhimbara umutima w'Imana. Aramubwira ati cambere, ati kwifuza k'ubusore. Urumva abantu bakiri bato barifuza cyane, baba bagisa amaraso ashushe, baba bakibona amaso yabo bakwegera mu bintu byinshi. Ariko aramubwira ati wirinde mwana wanje, kuko wowe wafashe inzira wafashe ntisa n'iy'abandi. Haleluya. Ntisa n'iy'abandi. Wowe ukwiye kuba icitegerezo, wowe ukwiye kwirinda, wowe ukwiye kuba umuntu uzi kuteruye amabanga y'Imana, udakwiye kwiyanduza, udakwiye kwivanga, udakwiye kugendera mu bintu bibi. Haleluya. Abasore barakunda marigara, abasore barakunda kuryoherwa, abasore babashaka kudekubura, baba bari mu bintu byinshi bituma bakora ibintu bibi, bituma Imana itabanezererwa. Rero Paulo ariko arahanura umwana wiwe ati wirinde. Haleluya. Nanje ariko ndiko ndabwira urwaruko uyu munsi, mwirinde ibibasamaza ni byinshi, si bakwega muri byinshi, kandi si n'abasore gusa n'abakuze. Satani arakwega abantu, arabereka ibintu byinshi kugira ngo abazimiza bakure mu byizego. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana twese riko yaduhanura ngo twirinde. Haleluya. Nguhunge, ngo baze ukurikira ukugororoka. Haleluya. Twuhunge dukurikira ukugororoka, tugororokera Imana. Haleluya. Twese turiko turaribwirwa. Amen. Twongere twizere bantu b'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ko umuntu atizera ntashobora guhimbara Imana, kuko ibintu by'Imana ntibimeze nk'ibintu dufata gutya tubibona ubwo nyene. Ariko ni byiza ngo twizere. Ukwizera ngo nta muntu ashobora guhimbara Imana atizera, nta numwe aba.
umuntu rahimbara umutima w'Imana nuwizera n'ibyo atarabona akizera ko azobibona, ibyo atarashikako akizera ko azobishikako. Haleluya. Kuko niko Imana yacu ijambo ry'Imana rivuga, kwizera no kumenya neza udakekeranya kw'ibyo utabona uzobibona, ibyo utari kurabonesha amaso akakanya ko umva ibintu rega tubanza kubyakira mu buryo bw'impwemu ukabyizera ibi bintu nzobishikako. Kandi burya kadababwira burya nuko gusa burya nta muntu atizera, mugabo twizera mu buryo butandukanye. None umuntu ntapanga amaprogaramu akavuga ngo ejo nzokora ibi nibi kandi akabyizera ko azobishikako. Ni igiki kikubwira ko uzobishikako? Ko ushobora kubipanga mugabo ntunabishikeko, ugasanga wabyutse urwaye canke haciye haza andi maprogaramu atandukanye agutuma udakora bimwe wewe wari wapanze. Rero ukwizera ngomba kuvuga jewe ngaha no kugira ukwizera ko mu Mana. Urumva usanga abantu twizera ahubwo turizera n'abantu gusuma uko twokwizera Imana. Nk'ubu jewe nkabwira nkatire ngo tiere ejo uzoze nzoguha amahera ya nayo. Tiere arashaka kunyizera, ariko nk'ubu Imana haje nk'umuntu akamubwira ati Imana yavuze ko ejo izogukora iki. Ushobora kukiduta kukavuga uti iki kintu cyoshoboka gute? Urumva? Ariko ijambo je ndamubwiye nk'umuntu akanyizera akaryemera, kandi je nshobora no kumuhemukira. Ariko Imana yo ugasanga ivyo tubwiye ntituvyizera. Imana ikavuga ngo ndwiganyire, reka kwiganyira ibyo urya n'ibyo wambara, jewe ndavyitwararitse. Ugasanga twasiragorinze ntituvyizera, ukabona ko yaratama ufise, ariko ugaterefona nk'umuntu ari bure akamubwira ngo hewe urandungikira shaga telefone, akakubwira ngo wego nzokakurungikira, ukamwizera gusumba uko Imana ivuze ngo nzogukorera ibi. Ukizera umuntu gusumba uko kwizera Imana. Rero Imana irakeneye ko tugira ukwizera n'ibyo tubona umenga ntibishoboka, tumenye ngo imbere y'Imana nta na kimwe kidashoboka. Kandi ibyo bigusaba kuvyizera ukavuga ngo imbere y'Imana nta kidashoboka. N'ibyo mbona bimeze nk'imisozi imbere yanjye, imbere y'Imana bizocika amatawa. Haleluya, haleluya. Nibi mbona bintebwo byose bizohinduka. Imana yashaka tugira uko kwizera. Haleluya. Ntiturabisha amaso ngo duhere muri ibyo tuvuge ngo ntibishoboka, bimeze nabi, ntagikunda. Oya, tuvuge ngo birakunda imbere y'Imana. Haleluya. Tugira urukundo. Urukundo bantu b'Imana. Urukundo rurakenye mu bantu uyu munsi. Ariko ijambo ry'Imana ariko aratubwira ngo tugira urukundo. Pawulo aramubwira ati mwana wanje Timoteyo, uzugira urukundo rudatoranye, urukundo rugirira neza bose. Haleluya. Iki singomba no kugitebaka, urukundo gira ntawe utaruzi. Ati n'amahoro. Ugira amahoro n'abantu bose, ubana amahoro n'abantu. Haleluya. Nico sinogitebaka, gufatanya n'abambaza umwami wacu n'imitima itandukanye. Unezererwe kuba mu materaniro y'abera, unezerwe kuba kumva ijambo ry'Imana rivuga. Murazi ko uyu munsi abantu bacitse intege, abantu gusenga menga ntibakibikunda, menga byararambiranye, umenga iby'Imana. Nukuri je ndabiraba n'ubutumwa abantu ntibakibukunda, nashaka kubumviriza. Ariko reka bavuga inkuru, bavuga basambanye, bavuga bicanye, bavuga abakoze amaskandale. Yo ama views usanga ari ibihumbi n'ibihumbi, ukibaza ati je muri iyi minsi naremaze iminsi ndaba amakuru y'izi ntambara ziriko zirabaho hanze, ni segonde imwe ukabona umuntu ama views 7000 8000 mu minota ni Samuel Diner. Ako karaba ubutumwa, iyo ugasanga ubutumwa bwiza mu masaha 10 abantu badashikana ijana, ukaca bimbira none icubuzima bariko barakura muri iki n'igiki. Ciriko ndavuga ngo na actualité ntituzumvirize, birakenewe kumenya aho isigeze, birakenewe kumenya biriko biraba mugabo
uhagacira ijambo. Haleluya. Uhagacira ijambo. Hari naho usanga inyishu yawe yaje muri ubwo butumwa bw'uwo munsi. Haleluya. Tugira inyota yukumva ivy'Imana, yukubikunda. Haleluya. Ngo ariko ibihari by'ubupfu n'ivy'ukutamenya ntukavyemere. Ibihari n'ibintu by'ubupfu bibe kure yacu. Haleluya. Uzi yuko bivyara imitongano. Urumva iyo ugiye mu bihari kenshi ndamaze kubibona, iyo uri kuraharira ugaharira n'abantu kenshi haraho ubabara cyangwa ukavuga nabi. Rero ijambo ry'Imana riko riratubuza. Iyo wumva umuntu uri kuramusigurira atabyumva, bireke kugira ngo ntibivyure ngo imitongano. Ngo kandi umushumba w'umwami wacu ntakwiye gutongana, ariko akwiye kugira ineza kuri bose, no kuba ashoboye kwigisha no kwihangana, ngo guhanurisha ubugwaneza abamuhariza, ngo kumbure bishobotse Imana ibahe kwihana, ngo bamenye iby'ukuri. Urumva wewe iyo uriko uraharira n'abantu byari ari byiza ubura umuntu afise ijambo ushobora kubabwira kugira ngo rishobore kubahindura. Iyo ufise ijambo haraho ushaka kuvuga ijambo rigakora ku mutima w'umuntu agahumuka akavuga kumbe ibintu bimeze gutyo, ugasanga harico asigaranye. Mugabo ntuba umuntu wo guharira cyangwa wo gucira imanza abandi. Haleluya. Ariko tube abahanura, tube abigisha, tube abamurikira abandi. Haleluya. Haleluya. Urumva ngo umwana w'Imana, umukozi w'Imana, ngo ntakwiyumva gatugasubiremo, ngo kandi umushumba w'umwami wacu ntakwiye gutongana. Urumva umukozi w'Imana ntakwiye gutongana, ntakwiye kuba umuntu avuga nabi. Kuko yarakwiye kuba iki? Yarakwiye kuba icyitegererezo, yarakwiye kuba urumuri rumurikira abandi. Haleluya. Ngo ariko akwiye kugira ineza kuri bose, ngo akwiye kugira ineza no kuba ashoboye kwigisha no kwihangana. Urumva umukozi w'Imana ubundi yarakwiye kwihangana, akihanganira abanyantege nke, akamenya ngo wewe ibyo umaze gushikako hari utarabishikako, kandi nawe ukamenya ngo hari aho waciye kugira ngo ushikaho ugeze. Haleluya. Rero twige kwihanganiranira, twige gufasha abadashoboye, tubereke inzira yo gucamo, ngo no guhanurisha ubugwaneza abamuhariza. Urumva biradusaba ngo kugira iki? Guhanurisha abandi ubugwaneza. Ariko urazi kubona nk'umuntu ari no mu byaha, ari no mu ntege nke, akumva umwumva, ahubwo ukamwereka urukundo rw'Imana, ukamwereka ko ibintu yararimo, ukamwereka ingene akwiye kubivamo. Haleluya. Utamucira urubanza. Amen. Ngo kumbure bishobotse Imana ibahe kwihana, ngo bamenye iby'ukuri. Urumva igihe uri kumuhanurisha ubugwaneza kandi akabona ibyo uvuga nawe n'ukuri n'ibyo ugendera, urumva ushobora kumubera urumuri. Haleluya. Akavuga ati naka ko nari ndamuzi, naka ko ndamwitegereje, imvugo y'ingendo y'inyifato yiwe, akabona ko hariho ubudasa, nawe akifuza kumera nkande, akifuza kumera nkawe. Haleluya. Ngo Imana ibahe kwihana, ngo bamenye iby'ukuri, bagarure ubwenge, babe mu mutego wa Satani yabafashe ngo bakore ibyo agomba. Urumva igihe uri kuramuhandurana ubona gwaneza, kandi nawe akabona inyifato yawe ari nziza, ashobora kuvuga ngo nanjye ndifuza kumera nka kanaka, ukaba umukuye muri wa mutego umwasi yamushiramo. Rero umuntu w'Imana wirinde nk'umwana w'Imana, twirinde nagerekanishiremo, twirinde kugira ngo ntitugwe mu mutego w'umugwanizi, kandi Imana yari dukeneye ko tubera icyitegereza abandi. Rero Imana yo mu ijuru ibampezagirira, Imana y'imbabazi n'urukundo, uragahezagirwa, wagize neza, waduhaye mpemu yera, uduha n'ijambo kugira ngo ritwigishe. None ndasengera umuntu wese mwami w'amahoro kwirinda, kuko ibyo tubikijwe n'amabanga akomeye y'ijuru bayabungabunge kandi bayagendere, baba bahanura, baba bigisha abandi, kugira ngo izina ryawe rikomeje gushimwa no kubahwa. Urakoze, icyubahiro cyose kibi cyawe, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe.
kugira umunsi mwiza.